ndi ku ishuri nariye amafaranga menshi najya amajana 600 urumva umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi ujya 600 francs ku munsi umva amafaranga make umva ningi buri ingene ziba zimeze ko nyine uravye n'agafoto kanje niga kuri kaminuza ngo keguka wasa n'umuntu agira sport asha nari no hagorise gose urumva rero ndaguciriye yari umuntu yigeze kuja ngo muri Amerika ngo baca mutora ngo inzara y'imyaka 10 na wari ufise inzara y'imyaka myinshi yari myinshi gose kuko none maze nukuvuga napimye ibiro vyinshi rero naromo yari vyinshi cyaba ari ibiro 50 umuvugo w'isigo senkanikira aho rero navuga ati ndi bogare ciya bakuzi nk'umukomedien hari ikintu uvuga ati komedi iramaze gutuma mbura canke komedi iramaze gutuma icyo nashaka ntagishika ko par exemple nk'akarorero nkawe bakuzi kusanzwe utwenza usange nk'uburi kuradraga nk'umudemu yibaza ngo ingene y'amakomedi ukurakira ntabifate hose hari ikintu umaze gukora umuntu akagifata yuko uri kurafinata kandi uri seri tutaratangura kumenyekana muri bino bikorwa nta shano nawe bwahabwe canke isumu rero iryo bararimpaye ebagabo mpakwa gushikayo ariko ndashimira Imana yuko yahankuye hanyuma izindi ntambamye kuko mutima tukiri muri eglise ni jewe narinda murongoye ni jewe ndi mu bamwigishije gukina kuko yari afise faiblesse yo gutinya abantu hanyuma uko tugenda turakina ndabimukuramo agenda arabiheba no kuvuga kujya kuntu namwigisha namuhagarara imbere arafise akabaze yakuye kuri jewe. Hello boys and girls, inizira komeze neza kwakunde handa ubara kwa rishuste galeka do remember from our side black man edition black bendo kama ni rastaman kwakunde handi keje photography twavuye muri segura tubazanira bishasha twavuye muri segura tubaha ibintu bifise impoem ngo iyo twenze ngo uba wiyongeye iminsi yo kubaho iyo twenze uba utumye ngo iminsi irenga ngo igihumbi yuguruka maze ubuzima bakagenda neza bama babidukoreye bama babidufashije kugira ngo ino minsi ubuzima bugende neza numwe ari muri mutima comedy kwa kundi ahandi bamwita CISHA Adolphe comedy yamwise CISHA ADDO uno musi twamugendeye uno musi twamusanze mu bikorwa vyiwe uno musi twamusanze atuje kwa kundi ahandi umusaza ngo agomba hamagare ngo torite y'ijuru maze mukiganira yisange ndakuramuza CISHA yego murakoze n'amahoro meze neza safi sana meze fresh nukuri ndashima mukama yego comedy uzoyibanira vraiment muzoca mugwa Papi nzoca mpamagara muri autorite y'ijuru kwa kundi ahandi kujanye ni ibintu vy'impoye mu gusa umusaza gitangura comedy bano b'Imana ni hari bwavye ubuhuko ariko ubu amata mumenga afise igitumbura mu kanwa rega turafungura turahotora twe ntago vyino umucima tubonye mbona kabamo kose mu gato oya kabamo nyene none ntitutenzura yego kwa kundi ahandi kujya nyene tuburonse no guhotora ni na CISHA ADDO twama twamubonye akabazo ka mbere no kubaza CISHA ADDO ninde CISHA ADDO ni CISHA Adolphe ego umujene yitahuye ego akinira muri team mutima aba mu Kanyosha commune mu quartier Kajiji ego nivyo novuga umunyeshuri ahije amashuri ndangiza kaminuza yanje kuri Université y'igihugu kaminuza y'u Burundi mu gisata ca anthropologie yego bisiga ndashara umusore sindubaka nibaza ko mwidondoro kwiye yego abakobwa ndibaza baravyumva ko utarubaka baravyumva ugabo urumva umuntu aracitonda nta guhubuka kuko abakobwa ni benshi ndashobora kubanda umwe mu barinde y'amasezerano y'abakobwa indwi bazoza ku muhungu umwe ati nta kiri tugusavye ariko twitwa abagore ba yego mugabo nibaza yuko sinzi ndashobora kutazoshikirwa mugabo ibintu byose nebukebuke ibintu byose nebukebuke ni CISHA adasanzwe kina muri mutima comedy isanzwe ica kuri indundi n'ahandi henshi cyane ariko ikibazo cya mbere no kubaza ni ryari CISHA ADDO yamenye yuko ashoboye gukina comedy bo CISHA ADDO yamenye ko ashoboye gukina comedy bwa mbere kugira ngo je ndabimenye byari bigoye uretse ko abantu babimbonyemwo bivanye no kungene nagiye ndigaragaza ahantu hatandukanye aho ndavuga cyane kuri eglise kuko niho byahereye
ego muri Sunday school kuko nari nsanzwe mfise ingabirano yo gutekereza rero gutekereza kwanje ndabona ko atahantu na hamwe kuzonshikana bivanye n'igihe n'ahantu nisanze gasanga aho twari kumwe bacangamutse ngene bariko barabenefisia ibintu bitandukanye ndavuga ati ibintu byo gutekereza ndabona umenga je ntaho bizonshikana ntango ari kuyadapta nja mu bandi nza ndatera inkuru kuri eglise bariko barasaba abana bogenda gukina udukino nkakiriza mu bambere nkagerageza kwitanga nkabikora neza abantu bakaryoherwa bica biva ngaho rero mbandanya nkina cyane gushika naho twamenyanye na Mutima yego aza muri eglise asanga hari umugwi dufise bita Light of Angels team nije nenda urongoye nawe nyene acara winjiramwo rero tushatobananya dukora ibikorwa byo gukina rero gushika naho bihinduka mu nyuma ntangwe gufatirwa n'ivy'amashuri nawe acara bandanya ko ico gikorwa cyo gukina rero mu nyuma navuga ati for you konsubira kurondera bamwe twakorana muri eglise kugira ngo tubandanye ca gikorwa gira ko kandi ndanamushimira uwo Mutima yagize yo kuvuga ati je ko mbona izina rimaze kwaguka mu gihugu cy'u Burundi reka nsuye kurondera na bamwe twakorana muri eglise kugira ngo tubandanye uwo Mutima yagize Imana izi umuhezagire kandi komeze no kumwagurira imbibe ramaze kudutumako turakora ibikorwa gushikana bwingo n'ubu ibikorwa urabona ko biko bigenda neza cyane twashima umukama aho bigeze yego utubwiye ko mwahuriye muri eglise na cyane mugatangura mugakirana amakomedi none ko twari tuzi ko CISHA ADDO avukana na Mutima mwahuriye muri eglise kandi bamwe twari dufise vyanavuga ko kikumuvukana bo en fait iyo umuntu mukundana cyane murasa uzorabe iyo umugore n'umugabo bakundanye cyane usanga agashusho bafitaniye ukibaza ngo nigishiki nagisaza kumbara umugore n'umugabo ejo no nami ndaraba agafoto Mutima ya postinze cangenda kwiro trouva nsanga gasa n'agafoto kiwanje kikire kuri kaminuza nyene napigitse ubuzima nyene bwarabaye nabi rero abantu benshi bavuga ko dusa na cyane kuko novati turi mu ngabirano zacu kuvyibuha d'abord arikora aravyibushe nanje ndiko ndavyibuha canke ndavyibushe rero ivyo bintu biratuma abantu bavuga ngo turasa bambe ko twoba tuvukana barafatira kuri ivyo ikindi naco amajambo canke ngene tuvuga kubera ko bavuga ngo icuma gikarisha ikindi kuko Mutima tukiri muri eglise ni jewe narinda murongoye ni jewe ndi mu bamwigishije gukina kuko yari afise faiblesse yo gutinya abantu hanyuma uko tugenda turakina ndabimukuramo agenda arabiheba nukuvuga kujya kuntu namwigisha namuhagarara imbere arafise akabaze yakuye kuri jewe nanje mu nyuma maze kumpamagara amaze izina ryiwe rimaze kwaguka nanje nkaza kumwigirako ndafise kandi kabaze na nyoto yiwiwe rero uko kuntu dufise uruntu ibintu bizabirinjira namwe duhuriramwo twagiye baduhuza vyatumye dusa no mu buryo abantu batubonamo muri visage ariko ntabwo tuvukana mu buryo biologiquement ntituvukana ariko turavukana ko twahujwe na Yesu Kristo haleluya shagira neza amen CISHA ADDO à part ya comédie tubona wabaye professionnel uri ubifata nk'akazi ni ke kintu mu buzima busanzwe CISHA ADDO ni wihe mwuga mu buzima busanzwe CISHA ADDO asanzwe akora bo umuga novuga pour le moment nsanzwe nkora ndakunda gukora utuntu tw'utu business nyene cyane gucuruza nyene utuntu abantu babona ko menga turasanzwe ariko mbona ko nshobora kuramwa nkamwe n'igihumbi ku munsi c'amamega yego uturi umudandaza yego utuntu duto pana ntubihatarishe ngo mukomeza duto nyene hogira ngo umuntu nyene urumva ntasege canke aciye ku mavuta y'abandi ntibamufate nabi canke mutamakaza avuze ati muhungu wanje burya ndakeneye umunsi kujya kanyama simaramara imbere yiwe la cyane abantu bahari iwanyu murakunda agakeke agafi yasha insinga muguma mutabu tuguma duhotora kama kawa niko biri turakunze kubona muri team Mutima kenshi muratabonye muri kuri stage canke muri ahantu nyene muri ko murakina ama video muri abantu bari serious sana murakiyumvira ati mbega CISHA ADDO mu buzima busanzwe na CISHA ADDO muri kuri stage batandukaniye kuki apa yuko abari kwarakina bo nuko ngiye mu byo gukina mbanze ko ngiye mu kazi
ngiye rero mu kazi ntegezwa kwifata nk'uri mu kazi kugira ngo akazi ndiko ndakora kagende neza ni kimwe ndakubwira ati ndafise uruhande ndafise ukungena nimeze ugasanga ndatekereje ego kandi navuze ngo hari abanyabwenge bacana ubwenge buke rero aho hantu mbanzi ko hari abanyabwenge mba ngomba kubacana ubwenge bukeyi kugira simpave nsanga ngiye gukora ibidakorwa yego bakuzi nk'umukomedie hari ikintu uvuga ati komedi iramaze gutuma mbura canke komedi iramaze gutuma icyo nashaka ntagishika ko par exemple nk'akarorero nka wewe bakuzi kusanzwe utwenza usange nk'uburi kuradraga nk'umudemu yibaza ngo ingene y'amakomedi ukurakira ntabifate hose hari ikintu umaze gukora umuntu akagifata yuko uri kurafinata kandi uri seriye ni vyinshi muhungu ni ngorane hari igihe uganira n'umuntu uri seriye ukazavuga ngo uratanguye ya makomedi yawe kandi ndi seriye kuko ibintu byose umuntu nyene urumva na komedi nyene umuntu aba ari seriye byabikora akina akaca bifata muri ubwo rwego urumva ko umuntu ari muri komedi nkunda ashaka gushika nkana ndashonje umuvyeyi karabara nimba ruduharage wirengagije utubu akaca twenga akashangwa ayo makomedi wawe rega kanyema mwana wa mama ngatahuko cyangwa ugasanga uri kuradiraga umudemu umubwira yuko amatara n'amazi yacitse akibaza ngo uri kurafye akibaza umane blague umugabo rega kamvuga ati imana ishimwe ibyo sinkunda ko bikora muri ubwo buryo ubona kugenda buke mba abakobwa bo bikoza muga bamaze kubona ngo umusitari bikace baza ngo n'amahera aruzuye bashashaka ngo mubazungutse ngo bagurira inyama bahotora basubira kugenda buke ariko bana nabo barakunda hita ari ni umwana atanakibo musanga avuga ati ndi kubona CISHA ADDO abantu bakabibona tubira kwi bivana urumva hari ababikunda n'abandi umwese n'ibimuryohera nkuko ari abakunda kuraba comedy n'abatabikunda yego nk'ubu nkaje ndakunda football mugabo mutima nta mupira akunda amashati uratubwiye ko usanzwe watanguye gukina amakomedi mu rushengero ubu n'atari mu rushengero ukora ahantu ushobora gushika mu rushengero kana harenga urushengero ukarenga uravye komedi zakira mu rushengero ukaraba na komedi z'ubu apart yuko ubu mwikamera abantu benshi bakabona kuri za YouTube n'izindi n'ama platform atandukanye nike kintu bibaza ko komedi zakira gihe mwakira mu rushengero zitandukanye ko nizo muri ko muraduhu bo kubisanzwe hariho n'ama script turiko turakina ubu twahora dukina mu rusengero kuko twebwe uko twakora muri eglise avant ko twinjira muri théâtre nyayo hari akantu twita ngo akanyura jisho tukagira nk'akantu kamara nk'iminota 2 ku buryo abantu batwinga bagakumbagara kenshi rero twakunda kugakora jewe na mutima turi babiri hamaje twinjira direct muri sujet kanaka twagize ne twateguye rero nibaza yuko ko batari batuzi biragoye kugira ngo batahure aho twavuye uko byari bimeze n'ubu kwingene bimeze hariho coming soon video iri kwiraza sino yivuga ngaha muzoyibona bamwe barabonye dupostinga amafoto ego ni video twakinye mu rusenge nibuka uwo munsi wa nyuma tuyikina mwishengero barahabutse baragira ubwoba bamaze kubona twinjijeyo isandugu mu ishengero n'umusaraba nyene turimba indirimbo z'abafu yavuga ati babahungu noneho basaze byaheze iyo video yabatiye ubwoba ati mwabahungu manza muhagarike ko ibintu muri ko ntiko turabitahura rero ndiko ndaraba kiriya gihe n'ubu bonomenga ibintu ko biragenda neza cyane imana iri kuri akomeza isiga amavuta kugira ngo ingabe twari ko dufise twakorera mu rusengero ntihagarikire ngaho mu rusengero ahubwo abantu bose igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu bashobore kugira kuyimenya nabo nyine nshobore kubafasha mu buryo bwo kugira bwo kwinezereza cyane mu gutwenga kugira ngo bongereze iminsi yo kubaho uri umwe mu bantu bakuriye mu rusengero papa wari pasteur naho yagiye kare papa yari umukozi w'Imana nizere ko nawe mu misi zo avuga ati Imana ligijojo Imana ligimombo hereza Imana amafaranga yikwiye urayibona tukiri ngaho bazo tubwire komedi mu muryango wanyu bayakira gute kuko nuyikira mu rusengero hari gihe usanga uri kuranadiraga mu cyumba nyene washize akana muri ghetto ngo gwarancize bayakira gute kwani cyane gose ndamakazi wanje arayikunda cyane kuko nayo telefone nari mfise kandi nakoresha cyambuga toke ifo yuko ndayimuha kugira ngo iyo nafashe nk'urugendo canke kingomba kwaziye byo muya cyangwa afise ikintu agomba kumbwira ntazambure iyo telefone namuhaye ni Android ni Samsung ya G5 ewe
misi yose amagura amamega ya 7000 nukuvuga nta comedy nimwe yiwacu isohoka gushika no batazi nyamira kuri YouTube nukuvuga abayakira neza barabikunda cyane gose yego arabikunda cyane mu rusengero naho ubu naho bavyakira gute ubu nimuziki wakinira hari bazira mu matelefone mwari kubaryohera pastor akavuga ati haleluya bo mu rusengero ni cyane kubera ko kare babifata nk'uburofa mugabo baramaze kubona ko ari business turiyemwo gushika n'ubu baraduha respect yacu barinze badutumira ngo tuze gukina mu rusengero ku buryo haba hariho agashiro kabote baduteguriye nukuvuga barayubaha batavuga ngo urumva ngo yakinye ngo sene ngo izingwizi kuko urumva duhiriwe dujirutse n'abapastori batahura ibintu batahura monde turimwo ivyo turimwo kandi ko bazi n'igishinga ntaya cyacu canke ingeso zacu zidahwanye nabirya tuko turakina hari ahubwo tuko tubigira kugira ngo twigishe rero barabitahura cyane naco gituma nko barama evenement abiri yaruka kuba yari evenement ya mbere umunyakobahwa mushikiranganje wa mbere w'igihugu cyacu cy'u Burundi aza muri eglise wacu muri Ivya Kanyosha bari badutoye turitegura turamwakira twarakinye birakomera aho asha yaryohewe gose birakomera hari n'indi evenement yabaye nyene umva ico gikorwa twarakironke agashiro kabuta kavuye mu ishengero twavuze ati mwe murakomeye n'ikindi gikorwa nyene agashiro kabuta karaboneka rero bavyakira neza ahubwo bashimira Imana ati none twebwe Imana tugire neza ko natwaronse abantu nk'aba bakomeye mu gihugu bakundwa n'abantu bakora ibikorwa abantu bibaryohera kandi bikabubaka barashima ahubwo atubwira ati murabe mugome mwishenge mwe murabana bishengera mwatanguriye ngane muje mu yandi mashengero yego byo bimaze gushika ugakina comedy mu nyuma ugasanga intego wari wihaye gushika kwa mu butumwa canke mu gutuma abantu babandanya bongera iminsi yo kubaho ntiyashika mbega iyo comedy nimbi hari iyo bari yahe bo ntirashika muti kubera iki kubera ko burya nasanze mu byo dukina byose hariho ikintu tuvuga ati iki rero iyi comedy turafatishije imitima y'abantu yose turayishize hamwe tukaje dusanga umenga siko bigenze twakwifuza kwiza gukundwa n'uruhara runini rw'abantu muri buno buryo bwacu usanga yafatishije ku rundi ruhande no kuvuga iki nta kintu gikundwa n'abantu 100%. hari ukundi hari ukundi no kuvuga rero ujya yakunze ijya hari ico yamwigishije ku ruhande rwiwe ujya tayikunze afise indi yakunze ifise ico yamufashije ku ruhande rwiwe naco gituma cyo tuvuga ati rero intego yacu nimba ari babisha nka batatu bayikunze nibajya nyene yari ikwiye kugira ishikire ngo ifashe imitima yabo muri ico gihe rero naho yobomwe turashima kuko ubutumwa twabutanze mujya yarabukeneye mwarigeze ugira comedy we na mutima wagiye kuraba mudemo wiwe muravuga abanyamakamba ivyatumye mu nyuma mutima anasaba imbabazi ko byo bavyarasitaje yavuze ati twatoye makamba nk'icari cyo cyose ubwo kijya kintu cabigishije iki mijya comedy yaryoheye abantu ariko vyongeye naho yaryoheye abantu bigahinduka musaba ikigongo bo vyafigishije ko ata bintu byo gufinisha naco gituma ubuti ko turakina dutegerezwa kuraba ozarantura ikintu cyose tukagitira ko attention canke mu majambo yose tuvuga en fait ko twebwe tutandika script kwa majambo ngo nakazovuga ibi ngo azovuga ibi bijya biza si place kuyitere nukuvuga rero nimba je mba ndiko ndactinga mutima ategerezwa kuba ariko arumviriza makini amajambo yose mvuga nimba ari ahantu nza kudekona akavuga ati ebaga kakantu hindura canke je nkumviriza n'abandi bakumviriza kugira ngo ntidusubire kugwa muri erere kuko sijya yonyene harona video twakinye umutima avuga ngo ndamugarure no mu pastor nijya nyine ameze nk'itera ibibazo kuko twayikamere ha mpande ya eglise mu pastor wa eglise avuga ati asha mwandengeye birakomera ariko Imana ishimwe byaraheze rero vyatwigishije kudazosubira gufinisha ikintu na kimwe utogifate nk'ibisanzwe kuko cyo shobora gutera ikibazo ego umaze umwanya novuga ko nk'imyaka 2 tukumenye imyaka 2 igomba ikwire yuko ufise ino mpano naho abandi bari basanzwe bakuza muri eglise n'ahandi nizihe ntambamye kuva ubu mu star uhura nazo guhabwa ishano n'isumu iri mu bintu vya mbere je uko tutaratangura kumenyekana muri bino bikorwa nta shano bwahabwe canke isumu rero iryo bararimpaye ebagabo
mpakwa gushikayo ariko ndashimira Imana yuko yahankuye hanyuma izindi ntambamye umuntu ahura nazo novuga hanini nko bo tugitangura niho twari dufise ikibazo c'amakamera ugasanga ibikoresho biko biragira ingorane ugasanga biko biratubera ikibazo gikomeye cyane 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 kuri mutima atigita kugira arabe yuko ivyo bikoresho byagize ikibazo byo girane byo shobora kuboneka hanyuma ikindi naco abantu barafise ukungene batubona atari ko tugize turi kubera yuko ukuntu video zacu zikundwa bibaze ko zikundwa ko turonka public yagutse ko ari kamera goma yirunda umva haba menshi agumaza koroka nk'imvura ugasanga ruhuye n'umuntu akabwira ati bana ngurira icupa ati nta mahera mfise ntavyemere akaca gufakinga uri ngumye ibiki urumva nizo urumva biradutusha gose tukumva umenga turabaye shoko kuntu umuntu adagomba kugira ntagudutahura ntabone yuko natwe hari igihe bitagenda neza bikanka ugasanga umubosi aguma y'imyari ngo sino mucorera cisha dusamire ngo yoca ngaya ngo yarayafise kumbe naho umuntu yapigisa ageze ariko ababosi vraiment ariko no mu diaspora rungikana sandora ibaze vraiment bakwiye kwikubita gashi urazi yuko umuntu urazi ko kuko jindi umuntu adakunda gutembera ntafise ahantu kanaka ngiye na cyane cyane kurinda intambamye no hura nkizo kuko hari kugenda bakiruka naka dushorere ibiki si heza twapigitse dukeneye natwe badufata mu mugongo na cyane cyane kubera ko abafanzi bacu nibo babosi bacu nibamenyereye ko abantu bambira kwe gufata intambwe ya mbere kuduteza imbere yego babashigikire cyane gose Cisha adakundiki bo biravana mu biki mu buzima bwawe mu byo gufungura mu byo kwambara abo dufate ikintu ukunda mu buzima nico wanka mu mibereho shaje no ko nkunda ibintu byinshi bo cyambere kampere no vuga ko kintu na ndavuga akarero basi yego nk'ujya muhungu ujya mu cameraman wanje arakunda abakobwa avuga ati je mbonye umukobwa cyashimira Imana ko yaremye ikiremwa cyiza wona ukundi okay ndakunda mama wanje kubera ko yansigaranye nkiri muto ntaratangura no mu wa mbere arangwana ko kuko nigihe nagomba nahakwa gupfa yafashe ingingo avuga atarembo viyuri kuri yikuze tugumane ngume hafi gushika nubu hari sahazigera ntarataha gashitangura kundondera mode kuri WhatsApp nibiki we uri hehe ingo ibiki urumva n'umuntu vraiment agomba kumenya umwanya wose ivyo ndimwo aho nagiye ukomeze rero ndamukunda cyane yego wari mu bantu vraiment bazi imbere nkunda gose hama nk'akandi karorero mu vy'unkunda nka jewe ndakunda ukuri bo naje ndakunda ukuri cyane inaco gituma iyo tuko turagana n'umuntu nkumva ariko arampenda ca ntakaza icizere kuri we impamvu ni kubera ko kubesha nasanze atakamaro kuko hari ico vyanyigishije mu buzima canke ico vyatumye mpeba kuko ndibuka ndi kwishure hari umupapa yari yanyemereye ko azomfasha urabizi byo muri kaminuza y'u Burundi nava muhira 5h n'inusu ngenda kumutanga haraho nagenda n'amaguru ngenda kugondo cyo ubibona ya comedian lift kujyanye nka 18 rero ndihano nk'umuntu ashobora kumfashisha amafaranga yo gufungura kuko ndi kwishuri nari amafaranga menshi najya amajana 600 urumva umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi ujya 600 francs ku munsi umva amafaranga make umva n'indi buri inge ziba zimeze ko nyine uravye n'agafoto kanje niga kuri kaminuza yo ngo keguka wasa n'umuntu agira sport asha nari no hagorise gose urumva rero ndaguciriyemo yari umuntu yigeze kuja ngo muri Amerika ngo baca mutora ngo inzara y'imyaka 10 na wari ufite inzara y'imyaka myinshi yari myinshi gose kuko none maze nukuvuga napimye ibiro byinshi rero naromo yari byinshi byaba ari ibiro 50 umuvugo w'isima senkanikira rero navuga ati ndi bogare ciya
uri Uncle Crazy yo mwana wa mama cyari kibazo gikomeye cyane rero uwo mupapa amaze kunyemera amafaranga ego uwo mupapa ndamubwira ati baje ngomba ndagushikiye ndiko ndaza orke naho nayo ngisigaje urugendo runini cyo genda ko nari kugakinga ngiyageza ugapedera gose ningoga ngo nshike kuri uwo mwanya cangira accident ngize accident kuvuga deje namubwiye aho ngeze naho ngira accident ntihangana rero byampashirwa kinini ko mu buzima ikintu cyo kubeshana ntakwiye kugikora naco gituma gushika no bose nkunda ibintu byo kubesha ngo mbeshe umuntu canke iki ndashobora kukivuga mugabo nkimenya ko ndekonye cyangwa toyana ko ndabesha naco gituma rero kenshi tuko turayaga ndakunda umuntu ari juste tugenda uko ikintu kidashoboka nabwo ati ntigishoboka giko nakubwiye ati ntigikunda yego vyanse kuba juste gare tumuba juste basi cyamba juste cisha bije kubidasanzwe wose ma filme y'ubuzima bwiwe cishado yo yita gute wose ma filme y'ubuzima bwa cishado yo yita gute urudubi kurudubi kubera ko cishado n'umuntu yaciye mu bintu bitandukanye bidasanzwe bimwe bibabaje ubuzima butoroshe handi Imana igacana ibuji kanye buka bikagenda neza handi bigasubira bikanka no kuvuga urumva no ruvangitiranye ibintu rero bimwe bitukura ibindi vyirabura ibindi vyera cyabi urudubi urudubi ni cishado umwe mu bantu basanzwe bakina ama filme bakongera ama filme na cishira ama comedy zijya na dramatique mwazandise tubwire tukiri ngaho nyene iyo uri kurandika filme niki kintu ufatira kugira umenye yuko ano ma comedy na makuru metrage aze yuko aza gutwenza abantu niki kintu ufatira kugira uvuga ati ibi bintu vraiment uza kuraba iyi video wallahi nimba varaziti bo uko ngene twandika twebwe ibintu uvuga ko biyobeye ninaco gituma haraho akazina ubu nongeye ko kuri cishado ni cishado majusi kubera ki majusi ego Nisha konda ko navuga majusi urumva ntibatahura ivyari byo majusi mu gifaransa ni astrologue no kuvuga nabantu abahinga bibirere rero impamvu ako kantu majusi ni kubera ko twebwe akantu Imana yadufyonde gatandukanye n'abandi kuko buryo twandika bitandukanye n'abandi twebwe ntitwandika comedy ngo ijambo rya mbere jusqu'à la fin oya twandika gatitre gusa nkobo ndashobora kweka muri telefone hari utuntu tw'udutitre twinshi ati bamugonga par exemple nkabona nk'akantu ngaho acha nandika ati bamugonga ndabona nkuti ngine tungana ahezi ni comedy hari zo twakinye umva arabona nkaha bana umugabo agwaye ari ku musego umugore aza kumwakaraso aho rero mba mpejeje kwandika ibisigaye tuca turaba environnement turimwo mu kibano twisunze nako gatitre twanditse rero ako kantu kamajusi kerekana ubwo buhinga bwacu bwo buryo dukora ibintu kuko nta repetition dukora twebwe nta munsi no mu dukora repetition uwo munsi ntawo tuvugana ati tuzokina umunsi munaka tukaca tuvuga ati sije niyi tukaca dukina rero naho ubwo bumajusi bwacu bugaragarira naho ubwo bumajusi bwacu buri tutirigwa turavuga ngo twateguye canke ibike turabamvilonema ibikirere turimwe aho nyene tukaca twinjira tukaca dukora rero ndashobora nkobu nka naha turi nkabona nk'akantu kakanyohera ndakande kuko nyene acangenda kuko kubisanzwe twebwe mbe tuko turanakina ntituba tubona ko binatwenza kuko ni gake dutwenga turiko turakina ahubwo rero turatangara kenshi iyo twagize ibintu tukabona vyakunzwe abantu ko batwenga cyane yego ati muratangara cyane gose cyane abantu bako baratwenga comedy zanyu umuntu aziraba arabona ko ziba zihagaze cyane ku kibano vie sociale murahagara ko cyane kenshi na kenshi abantu karavuga ati zijya inspiration ziva hehe wabitubwiye yuko bivana n'ivyo burimo environnement n'ibindi ariko vyongeye kubera iki mwebwe muri comedy ziwanyu na cyane mukunze guhagarara ku kibano bo dukunze kwa kukibana kubera ko ari sho tubamwe yego yaba turi bivejuru twahagaze ku vy'ibivejuru muga kubera ko ijya milieu tubamwe ari twe influencer kandi tubona ivyo baba bakeneye kandi tukabona n'ama insolite menshi tuca tugerageza rero guhagarara kuri ivyo tubona
Kobo nk'akantu ndashobora kugenda ku rubanza nkabona ikintu abantu baguma bashima cyane haratune ikintu ko baguma gishima cyane nta umuntu gifatira ko kugira ngo dushobore kwigisha abantu kuko nk'akaroro nk'ijya yo guhamba ugiye kuraba umuntu naho yo barurusuma rumeze gute bagiye kumuhamba nta munsi n'umwiga bavuga ko ibintu bibi bavuga ibintu vyiza ko yari intungane bazohurira mu ijuru naho bamwishe yari kuyiba rero kuba twaciye tugira akantu nyene kaza kerekana ikibi cy'umuntu ni kugira ngo twerekane yuko umuntu atari parfait yego ivyiza twabimuvuga ko mugabo ni ibintu bitameze neza navyo tukabivuga kugira ngo bibere icigwa abandi bibahanure yego rero kuko ikibana cyo tubamwo nico dutegerezwa kwibaza ko cyane kugira ngo dushike ku nyota y'imitima y'abadukurikirana yego kugira ngo dushike ku nyota y'imitima y'abadukurikirana biriko biza ku nguvu zidasanzwe ni na no musaza CISHA ADDO asanzwe yahejeje kaminuza yiwe muri anthropologie no mu anthropologue ni na CISHA ADDO ubona ko ari umwe mu bakomezi ubona ko biza amashure menshi ababiza amashure kuheza kaminuza na cyane y'u Burundi si kintu coroshe tubwira uravye komedi ukina haba kwandika eka ningene ushobora kuja imbere ya kamera urabona yuko amashure wize apa yo kumenya gusoma no kwandika afise icyo gufasha mu butumwa dushikiriza ego afite icyo mfasha cyane na cyane ahari abanyabwenge uhacana ubwenge buke rero daboro amashuri aramfasha kubana n'abantu no kubana nabo dukinana kubera ko nize ico gisata ca anthropologie narize cyane umuntu kwiga kubana n'abantu ingene nshobora kuyaga nabo ingene nshobora kwitwara muri bo na cyane kugira ngo ngire ico nungutse kuri bo ego rero aramfasha na cyane mu kwiyumvira nk'utuntu tw'ubwenge yego canke nk'iyo tugomba kugenda nk'ahantu tugenda nko gukina ama comedy stand up ku ma stage bikadufasha konda nk'amajambo gasanga ari n'ijambo ryo mu gifaransa rimwe risigura ibintu bibiri ugasanga bivanye na context rijanyemwo umuntu bikamuzazanira kugira atori ico washatse kuvuga akagenda kubitora mu nyuma ugasanga biko biraryohera ugutwi rero ivyo biramfasha kandi biranadufasha na cyane ko muri timu Imana yaduheza yagiye tukadufisa abantu barangije amashuri atari bake yego biriko biza ku budasanzwe ni na CISHA ADDO ubona ko ku mwanya timu mutima ibandanye ikura twarabonye amatimu menshi cyane yaje ntiyanavuma yandi aravuma mu nyuma aragenda urumwe mu bantu bari muri mutima bibaze ko inkomezi zitumye timu mutima ishika ngaha ari izahe inkomezi zitumye timu mutima ishika ngaha d'abord hariho ubumwe gukundana no gushigikiranira no kubana hafi kuko ivyo tuma hari ico dufa hanini bigatuma dutandukana twavyinyoye mu gutuma atama repetition dukora kubera ko iyo mugoma mubonana kenshi menga harabamwe ibintu byo gupendereye akabaho ingene uyu amenyerana naka cyane ugasanga hagize nk'umuntu adekona mugomba ko mwomwegeza inyuma gatoye uko kuntu rero duhejeje gukina umaja mu vyundi mu vyiwe tukazosaba kubona na dukina biduha inkomezi cyane kuko umwe aba yagiye muri ibundi muri birundi muri buriya hari ivyo abona hari yagiyemwo akazana ide undi akabona ibindi akazana ide duhuye rero ukaca dukora ikintu gikomeye cyane aho rero ni inkomezi zacu ziri ego CISHA ADDO urakina ukongera ukandika nihe uri foro cyane hose bo ego je novuga hose mugabo bo kubisanzwe nti sinovuga mugandi ko ndaraba je mbona umenga birangana fatiye huki bo kuko kwandika twabitanguye kuva kera kuko je mutima handi dukoranye ubu yarahora telefone akabwa ati mwana wa mama hari diri yubutse ngo twe twagiye mu mahiganwa menshi eko arabera ya mukanyosha tubabambera ubushimwe tukabutora yashura kurarambye ati bawitegure byo turafise aho tuzogenda guhigwa ati ntangorane akacaza aho nyine ugacu usanga turagiye atana kimwe twateguye tugiye guhiganwa n'abandi bamaze amezi n'amezi babitegura twese dushika kuyitere aho nyine iciyumviye ati tugire turabiye kuvyandi bariko bagira ibiki ide hari dusha dufatanye ikintu tugiye ngaho ibombi komeye cyane
banavuga ati mweho datemba mwe maze amezi n'amezi rero kwandika umuntu yabihereye kuva kera yaba mutima canke jewe twongera dukina rero no kuvuga ivyo nanditse nivyo naca nkina canke ivyo mutima yanditse nivyo aca kina urumva rero kuva ico gihe na nubu niko biri rero kuvuga ngo aho noba ndi foro canke iki ngo ahandi ngo ndi faible oya cimbona hose harangana hose harangana twama twabonye mu Burundi hakinwa komedi nyinshi cyane hakinwa n'amasinema menshi cyane ariko za festival ziraba ari mahiganwa yo mu karere kano kwisi yose ariko ntidukunze kubona amafilme yaba ya komedi canka yandi aja mu ayo mahiganwa cyane muyo tumenyereye ahubwo dusanga yasohotse atanasohotse mu gihugu ngo tuyabone bibaza ko vyo biva kuki kubona nk'ubu tutarabona nka komedi yiwawe ariko bavuga abanyamakamba canke yiwawe uri kuri TV umudemo ugaca mubwira ati nta emotion afise wicuma tutayibona mu mahiganwa akomeye nuko mutayamenya ngo muyitabire canke naho hari izindi zitizi amafilme mu Burundi agifise bo bwa mbere nuko tutabimenya ngo tuvyitabire canke ngo turonke ubwo butumwa kugira ngo nako dushobore kugenda guhiganwa mu bandi kubera ko biraryoshe yuko uragenda guhiganwa hanyuma ugatsinda bikongera intege bese naho wotsindwa navyo nyene birakwereka ugwego ugezeko bikaguha ingoga zo gukora cyane kugira ngo uje canke hirya yejo uze ushobore gushika ahantu hakomeye rero nibaza yuko ngira nabo bategura ibyo bikorwa barashobora kuba badaha novuga importance nini ibikorwa dukora bakabona umengana ibintu by'uburofa ko abikifata nk'uburofa nyene ngo nk'ubwo burofa imbere urumva batarabiha agaciro babone ko ari ibintu bizima rero nibaza ko igihe nabo nyazona ko ari ibintu bizima canke bikomeye abayo ma invitation tuzoyaronka yego biriko biza kuguviza sanzwe twama twabonye muri timu mutima usoka cyane kugira ama stand up comedy ni mutima nivyo namwe murasohoka ariko si cyane mu ma concert akomeye cyane vyo babiva kuki bo urugo gose rurafise umuvyeyi rero mu gihe haje abashitsi nibaza yuko umwana ntacha yitandakiza ngo agomba vuga ijambo akiriho iki umuvyeyi kandi nubwo timu mutima tudakorana ngo ama repetition canke iki amanama arakogwa kandi turayaga kandi turakundana nagomba ndakubwiye nimba hari timu uzi dukundana uku ni timu mutima aha no kuba ngaha wanzanze ngaha andi umwe sikubera yuko bitashoka konzanana no wundi ahabwo niko yako yafatiriwe sino yarabize no kuvuga turi turunani rero nimba mutima ari waboneka cyane se kuvuga ko nariko tutaboneka natwa ivyo tuboneka kandi nibaze ko umwana yamaze gukura umuvyeyi aramusohora akamwereka umwongo uhuma n'ubudahuma rero mutima ariko aradutegurira akarere neza haraho bamutumira kavuga ati okay tugenda tujanye akaja kuri stage akampamaga kuri stage najewe ngakora kubera ki ashaka ko nshira ikirenge muciwe no kuvuga aracamfasha ukuboko haraho yifuza ko ngera kimfasha ukuboko kugira simpave ntirimuka ngo nyerere canke ntembe canke abandi bari nyuma yanje cyane tukagenda nkanda akavuga ati ubu ni buza gukora ngakora kanye kati bigendo kubimeze uko rero no kuvuga iki rero niwe muvyeyi nimba ariko araboneka ubu cyane ariko araducira inzira kandi mwo kuducira inzira nako twiko turaboneka kuko ubu unibiteramo bike yitabira ngo agende wenyene kuko aravuga ati ndafise nanje abo mfashe ukuboko muri timu bariko barabikora neza ko avyitwaramo neza agiye kuri stage akatubwira ati ingo bigenda uko kubera ko mutaramenyera bisa ko wifata uko umwanya ngano uko rero gushika n'ubu hari ibitamo byinshi tumaze kujanamwo umuntu akaja kuri stage agaperforminga neza kandi bikagenda neza avuga ati c'est bon ego nuko rero byifashe mu kintu cyose amazina araduga ubu ntawo uvuga timu mutima ngo yibagire ko nacisha darimo uri kuraboneka cyane haba mu vyukina eka no ku stage kandi n'ahandi hantu muri kumwe na mutima cyane ariko ikindi kintu ngomba gushika ngomba kubaza
abakomedie benshi bama baje ariko nta muntu nkuko babivuze nta mukuru abura mukuru we umuntu wese amafise umuntu amwespire we n'umuhe mu comedie misi yose wakaroro w'icitegererezo uvuga ati uyu ari mu bantu batumye jewe uvuga ati ano ma dramatique ndayinjiyemo eka na one man show ndashobora no kuyikora jewe nk'umu nka CISHA ADDO Mutima le Comedien cyane cyo mujama arakaze man cyane gose ego arakaze cyane cyane je souligne avec un stylo rouge arakaze unyibukije agajabo karaho kugiye bagabore makamba tukiri ngaho nyene iyo umuntu ariko arakina abafise amahole mubangukira naye ndatamabangukira we nizihe hole iyo baziguhaye uvuga ati aha rero jewe ndatabura kabisa nizihe uvuga ati aha shani guhwahwa nguhuyihwisha kabisa en fait ariko abantu akwiye kumenya timu mutima nta mukino umwe arimwo hari hole bo muhangoma kwigombe munanire igombe biyo kurira iyo gukina naborewe iyo ndumupasteri ndumupapa ndikigaba sose ndakoroka biriko biza kukuvuza idasanzwe kiginga hariko kugira dote vuba cyanagira mariage CISHA ADDO turabizi yuko asanzwe ari umusore twitegeye ari CISHA ADDO ubukwe bwiwe asha abafanzi ni bankoraniriza inkwano hanyuma isigazoje tubamenyesha umunsi rega inkwano iragoye no gutegura mariage kiginga irumva imana yahezagira abona yafise kariyere nini mu kazi no kuvuga yari yahumbiye birakunda nanje sindahumbira ngo ndone akaba ari umuntu avuga ati ndakine kona CISHA ADDO agize mariage ntangorana ashobora kuzonterera kangabira nk'inkwano uti wewe baguhaye agafaranga muzi ushushirayo none ko mfise ahomba ntatsi ndaro biriko biza kukuvuza idasanzwe nina CISHA ADDO umwe mu bantu twavuga ko muri no mwanya ubona ko amakomedi ameze neza cyane ariko umuntu agasubira karaba imigwi myinshi yaraje irasubira inyuma abantu benshi baraza baratera imbere abandi barasubira inyuma abandi biza ku nguvu zidasanzwe abandi nabo iyo bateye imbere barashinga gwabo CISHA ADDO twitege gushinga CISHA ADDO comedy cyangwa CISHA comedy gyari urafise umugambi wo kugurura nawe ivyi wawe ivyo nzobamenyesha ko nabwiye ati urugo rwose rafise uko rutunganijwe